Muri ubu buzima tubayemwo buri muntu wese amafise ikintu yifuza gushikako. Yamafise indota ashaka gushikako, yamafise ibintu yavutse akamenya akabona uko abandi babayeho, ababayeho neza, abatunze, akifuza yuko yogeraho ashika. Nibiki byo byituma abantu benshi badashika ku ntumbero zabo, badashika ku ndoto zabo, naho baba bagiriwe amahirwe bakaronka imyaka myinshi, bakaramba kw'iyisi bakarenza imyaka 50. Nibyo tugiye kurabera muri kino kiganiro. Nimba uri mushasha, cyenda handitse subscribe nimba telefone yawe iri mu Congereza, cyangwa se handitse s'abonner nimba phone yawe iri mu Gifaransa, hama tubane muri kino kiganiro. Nizere ko wahejeje kubikora. Mu buzima tubayemwo umuntu wese afise ingingo ashaka gushikako, uko yifuza kuzobako, mbere benshi barabyandika muri agenda yiwabo. Bakabitunganya, bakabishira ahantu, bakavuga bati urutonde rw'ibi bintu byo nifuza gushikako mu buzima bwanje. Ariko se akeshi benshi usanga batabishitseko kumva nyinshi zigiye zitandukanye bivanye n'imyitwarire baba bagiye babamo. Mu buzima tubayemo tugenda duhura n'amahirwe, duhura na benshi, duhura na byinshi, turonka amaporotinte byo kwiga. Ibyo byose babiri ibintu bishobora kudushikana ku ndoto zacu tuba dufise. Hariho amahirwe mu buzima bwacu tubona tugashaka gutakaza kumva uko tubimenya tukayafata minenegwa. Hariho byinshi turonka tukayafata nabi, tukabisesagura ari byo byari kutubera umushinga. Ariko se reka tuvuge ikintu gikomeye. Ikintu cyo gucika intege cyangwa se gusubira inyuma cyangwa se guhagarika ni ikintu cyama gikoraho abantu benshi cyane. Ugatangura ikintu runaka, wakora ubwa mbere ugahomba, ubwa kabiri ugahomba, ubwa gatatu ugahomba, yewe n'ubwa kane ugahomba, ugacumanika amaboko ukavuga yuko gutera imbere atari ibyawe cyangwa se ibyo wari ukurakora ukabiheba. Yewe hari naho ugerageza gukora n'ikindi kigira kabiri cyangwa se kigira gatatu ukaguma uhomba. Nimba ufite ikintu ushaka gushikako, amara mu mutima wawe no mu mutwe wawe ubyandike n'ahantu. Umenye yuko ikintu cyose kugira ugishike ko kikuvuna ukabirakuya kandi ukagira kwihangana. Kuko iyo utageze kwihangana ni hamwe cyagiye ucika intege, uhombye rimwe kabiri gatatu cyangwa se wohindura akazi bikanka ugacuvuga ati jewe reka mitemwo kwinywera agacupa, ayo nzobona nzobanywa agacupa, ibyo gushika ku ndoto zanje ndabihebye. Niyo mpamvu ubuzima bidusaba kwama twihangana. Nimba ugerageje kugerageza ikintu ugahomba. Hariho umugwiza atunga umwe yigeze kuba afise ibintu ashaka gushikako, yigeze gushinga intaha avuga yuko yasubiye inyuma inshuro zirenga 30. Ariko akaguma avuga ati sinshika intege, nzogumiza nkora kugeza nshitse ku ndoto zanje. We yaguma ahomba kenshi gatandukanye mu buzima bwiwe, ariko ntiyigeze ahagarika. Umunsi urizi naje kubona success wazigezeko, kumva zuko yagumye agerageza ibintu byinshi bitandukanye biza gutuma agera kuri za ndoto ziwe. Iki kintu cyo gucika intege ni kibi mu buzima. Ushobora gutanguza igikorwa runaka, yaba umurima, yaba korora, yaba kudandaza, yaba n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye, yaba gukorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Ukabona yuko atanumwe yitaye ku byawe, ukabona yuko ibyo bintu atari ibyawe. Guco ugaca usubira inyuma ukavuga yuko ibyo bintu atari ibyawe ugacika intege. Menya yuko muri ubu buzima ibyo umuntu yose ubona yashitseko akeshi aba yarabivunikiye, aba yarabibiriye akuya. We ntumubona ameze neza, uyifata neza, umwegereye akakwigira inama y'urugendo yaciyemo yo kugira uko abizicyuya yagenze cyane. Ese wawe wibaza impamvu abantu babagwiza atunga akeshi badapfa gutanga amafaranga uko bishakiye? Yewe naho bibi 2000 cyangwa se 5 ntabipfa kubiguha uko yishakiye, abanza kuguha ibyo ukora kandi akayaguha yitonze. Suka afise inzigo n'ishari, ahubwo nuko abazi yuko amafaranga agoye kandi ayaguhaye atavukuvunye akeshi usanga ataco yakumariye. Ikindi kintu gikunda gutuma abantu benshi badashika ku byo babifuza cyangwa se indoto zabo baba bafise nuko utamenya aho bariko baraja. Akeshi iyo waciye mu buzima bugoye, ubuzima bubabaje, ubuzima bw'icuya, iyo wakuze we uruhiye muri byinshi, wama ufise intego y'ibyo uzoshaka gushikako. Mu buzima byawe nta bintu byo gufina usanga birimwo, ego uranezererwa ukaja hamwe n'abandi umukaganira, ariko mu mutwe hama harimo akajambo kavuga ati mbega nzoshika kuki. Iyo ukunda gufata umwanya ukiyumvira ku buzima bwawe, ukabona iyo uri naho wifuza gushika, ibyo bigutera intege bigatuma ugerageza ibintu byinshi bishoboka kugira uzoshobore gushika kuri bya bintu byawe. Gushika ku byo wifuza cyangwa se ku ndoto zawe birashoboka. Kimwe mu byo usabwa ni ukutacika intege. Kimwe mu byo usabwa ni ukwama ukora cyane kandi ugasenga, ukiga no gutanga kugira uzoshobore gushika ku byo wifuza. Ntucike intege naho byoba rimwe kabiri gatatu kane gatanu, ibyo byose uguma ugerageza udacika intege. Umunsi umwe bizoshika ushike kuri za ndoto zawe wama wifuza.
ntugacike intege mu buzima. Iryo jambo ni ikintu gito coroshe mugabo abenshi hama gituma basubira inyuma ntibashike ku ndoto zabo baba bifuza mu buzima bwabo. Iki ni kintu twari twateguye kubaganira kuri uyu munsi. Ntugacike intege kubera umunsi uri izina uzoshika ku ndoto zawe. Ndazi umunsi wazishitseko uzogaruka hano muri commentaire tubwira ati iyi video yaramfashije yarangishije ikintu ntakwiye kwirengagiza mu buzima. Ariko nubwo biri uko hari abavunikiye za ndoto zabo baraciye mu buzima bwinshi butandukanye, ariko bamara kubishikako bagasanga bakoze amakosa menshi atuma ubuzima bwabo buja mu kaga, bigasanga bya bindi byose bavunikiye bisubira inyuma, kandi gusubira kubishikako wari warashitse kuri 6 cyangwa se ku ndoto zawe bigahomba, usanga ari ingorane. Na cyane cyane hariho abagira amarari y'abagore b'abandi cyangwa se iby'ubusambanyi, guco ugasanga byabashubije inyuma, ugasanga basubiye muri bwa bukene cyangwa se muri za nzira bari bakirimwo bakenye. Niyo mpamvu hariho amakosa menshi atandukanye ubu ukwiye kwirinda iyo wamaze gushika kuri za ndoto zawe, kugira ntuzosange warahombye. Ari ngombwa uko umutima wawe uwurimita ukawereka ibyo ukwiye gukunda, ntujane nyamahuru ngo nuko waronse, kugira ntusubire inyuma. Ukaba uri mushasha rero ntugende wakoze subscribe, like, share na comment kugira tuze tubandanya tubana kuri no channel yacu ya YouTube ibazana ibintu byinshi bitandukanye, ibyigwa by'ubumenyi, impanuro, motivation n'ibindi byinshi bituma mumererwa neza kandi bigatuma mushika ku ntambwe zanyu z'ubuzima. Mwakoze rero mwese twabanye, ciao ciao, naho utaha tuganira ku zindi ngingo.